Ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi cifadikanije n'ishirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'imitima caratunganije kuri uyu wa 20 Ndamukiza umwaka wa 2021 ku bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore isekeza ryo gusuzuma abavuwe indwara z'umutima bongera banasuzuma abandi barwaye. Ico gikorwa cakozwe n'abaganga b'indwara z'umutima baturutse mu gihugu c'Ubutaliyano bakaba bahurikiye mw'ishirahamwe rivura abafise indwara z'umutima. Iryo shirahamwe ry'abo baganga b'Abataliyano rifise ibitaro mu gihugu ca Sudani y'Epfo aho bakira abarwayi imitima baturutse mu bihugu 22 vyo muri Afrika. Alexis Butoyi aserukira imbere y'amategeko ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi yaramenyesheje intumbero y'iryo shirahamwe n'ingene bafasha abo barwayi. Twebwe ishirahamwe ryacu rifasha abarwayi umutima bakeneye kuja kuvurizwa hanze, no kuvuga ubuvuzi butarashobora kuboneka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ca tubarondera abavura hanze, tukarondera abavura ku buntu bakanababeshaho bagatanga n'ubundi bufasha. Iryo shirahamwe ryacu rero rifashanije n'ishirahamwe ry'abaganga bavura umutima ngaha, dufashanije kandi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Nico gikorwa dukora kuva mu 2012 nivyo dukora gushika no kuri no mwanya. Asha nk'ubu unye abadashoboye kwirihira ibipimo byo kwa muganga mu cardiologue arabafise urupapuro rwa ntaho nikora tukamufasha kwandika ikete byo gusaba ubufasha ku bushikiranganje bwo gushigikirana bagaheza bakamurihira ivyo bipimo. Ivyo bipimo rero bibonetse inyishu zavyo zibonetse natwe tukaza tukazirungika i Buraya. Muganga Constantin Nyamuzangura yaravuze zimwe mu ntambamyi zibonekeza kuri abo barwayi n'ingene bagerageza kuzitorera umuti bafatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Abo bantu benshi ni bantaho nikora kandi bibasaba kuba bafite ibipapuro byo kuja hanze, hanyuma niyo bavuyeyo bararonse baravuwe barabazwe hari imiti baguma bafata, kuko iyo bagushiriyemo prothèse valvulaire hari imiti utegezwa kuguma ufata ku munsi n'ibipimo utegezwa kuguma ugirira ku munsi. Rero hari igihe rero abo bantu badashobora kuronka ubwo buryo bwo kugirisha ivyo bipimo, ariko bishika kuri bake birimo rero mu ntambamyi. Ivyo rero ubushikiranganje bufatanije nayo mashirahamwe navuze nkatwe duserukira abaganga bavura imitima burafasha cyane abo bana nabo bantu bakuze bafise ikibazo c'umutima kitavurirwa ngaha bashoboye kuronka ingene bashika kwivuza. Umwe mu bafashijwe akavurwa indwara y'umutima arashimira cyane Maison Bon Samaritain du Burundi. Ewe ikigo Samaritain caramfashije gose kubera bamaze kuntora ingwara yuko ngwaye ingwara y'umutima mu 2006. Aho muhira bari bahebuye nari napfuye barazana isanduku inshuro 3, hanyuma Imana irasubira kungarukana, hanyuma umuganga andangira ikigo Bon Samaritain, hanyuma ngiyemo barakimfashamo, hanyuma ndashobora kuronka ukuntu bashobora kundungika kwivuza hanze. Bamaze kongira operation mu 2015 byose ndasubira kugwara karengwaye inkorora naca ngenda mu bitaro bakampa n'impwemo, ariko bose ndasubira kugwara. Ubu rero twari tuje abaganga kugira ngo batugirire controle kuko bamabaza kuturaba uko umwaka utashe. Ikigo Maison Bon Samaritain du Burundi kimaze gufasha abarenga 100 ku bitaro Salam Center biri mu gihugu ca Sudani y'Epfo, bakaba barindiriye kubagwa biturutse ku ngwara y'umutima. Tubibutse ko ico kigo Maison Bon Samaritain du Burundi catanguye gukorera mu Burundi kuva mu mwaka wa 2012.